mu byo twaranguye rero mu mwaka wa 2016 gushika no munsi kuva muri November kuva muri 11 2016 gushika no munsi nubabwira yuko icambere twibanze ko kwabaye gushiraho amategeko yotuma abakozi bo ngamwe bw'umuhuza bashobora kuba stable kuko igihe twazanga twasanze abakozi bose bakora mu bw'umuhuza bameze bitwa abanyepolitiki. Urumva rero yuko ico gihe bica bigorana ko iyo umuhuza mushasha afasha amabanga abakozi bitwa abanyepolitiki bashobora guhindukira rimwe bose usanga bimwe gikorwa biba byararanguwe bica bijana inkumbure n'abo bakozi. Cyo tuma twashatse kubanza gustabiliza abakozi mu kubaha amasezerano y'akazi hagati yabo n'urwego rw'umuhuza kugira ngo nyuma y'imyaka 6 ko umuhuza mushasha aje ntibaze bame bahindura abakozi. Twaciye kandi tubanza kurangire tubadugiriza umushahara kugira ngo nawo uje ku rugero rw'abandi bakozi bakora mu zindi nzego cyane cyane mu nama nshingamateka na mpuzamamateka. Twaciye dushiraho rero igitabo cyerekana ibikorwa tugiye kurangura plan d'action yo kuva mu 2017 gushika mu 2023. Yo nayo twarayiteguye hanyuma iremezwa turi kumwe n'abasanzwe bafasha urwego rw'umuhuza cyane cyane inzego za leta hamwe n'abandi basanzwe bafata umugongo. Muri iyo plan d'action rero irimo ibice bitandatu by'icambere n'ikijanye no kumvikanisha no gutora inyishu y'ibibazo bidaciye mu nguvu, ukareheza ubwenge abakozi bo mu rwego rw'umuhuza, kugenzura ibyo n'intwari bereye, gukomeza ibiganiro byo soko ryo gutora inyishu y'ibibazo bijyanye n'agateka kazina muntu hamwe no kumenyekanisha ivyo umuhuza w'abarundi ariko ararangura. Duhereye rero ku bijyanye no kumvikanisha nubabwira yuko imbere yuko dosiye yigwa tubanza kuraba yuko bwa mbere na mbere dufise uburenganzira bwo kuyakira kandi ko tubifitiye ububasha bwo kuyikora. Nubabwira rero yuko mu myaka 6 urwego rw'umuhuza rwituwe n'abene gihugu bo mu gihugu cose dushizemo n'abituye urwego biciye mu serukizi bwabwo mu burere n'ababwiye. Urwego rw'umuhuza rwituwe n'abene gihugu 69 n'amajana 930 bari mu madosiye 1888. Muri ayo madosiye amadosiye 1886 twasanze ashobora kwakirwa, amadosiye 592 ntiyakiriwe kubera imvo twabanza gusigurira abene gihugu. Ubu rero muri kino gihe amadosiye 788 niyo ari karigwa, 502 akaba yarasozerewe burundu. Muri ayo madosiye rero mwumvise ko atari make kandi ari mu abene gihugu batari bake kubera imvo zitandukanye. Nk'ubu mwumvise mu rurimi rw'ifaransa ko ari dusanga abantu bashika 1000, ari dusanga abantu 330 n'abandi turaja kubigarukako. Muri ayo madosiye yovuga make muyo twashoboye gusozera kandi yateye iteka urwego agatera iteka n'igihugu. Hariho dosiye ijanye n'abene gihugu bari batanze ivyamwa muri leta y'u Burundi. Idosiye y'abene gihugu bishuza amafaranga arenga miliyoni 5 tumaze kubumvikanisha. Idosiye yaravuye isozerwa ku neza y'abene gihugu na leta kuko bavuye bemera gutora igice cy'amafaranga bari ko barishuza maze dosiye irasozerwa. Hariho dosiye y'abene gihugu bo muri Nyaruhongoka bari bahuye n'imyuzurira. Abo bene gihugu rero bari bavuze baciya nayo bamira, biba ngombwa yuko baronderera ahandi bashobora kubashira. Bagiye kubashira mu Rumonge, abene gihugu bo mu Rumonge ahitwa Cabara Mayengo baci bavuye ko amatongo ari ayiwabo. Byabaye ngombwa rero yuko urwego rw'umuhuza bumvikanisha intwaro nabo bene gihugu kuko twasanze by'ukuri ayo matongo ari abene gihugu, intwaro icayemera guha abo bene gihugu yandi matongo maze abo bari bahuye n'ibyaha Nyaruhongoka babona kuronka ingene bubakirwa amazu. Hariho dosiye ijanye n'akarengane kariho karabera muri hôpital Prince Regent. Abakozi bahiga akazi bari bakoze kibazo baragitora ariko baranka kuronswa akazi nk'uko amateka biterekanya. Barita urwego rw'umuhuza, ico gikorwa turabafasha, turagikora, turabumvikanisha n'ibitaro ndetse turashikira n'izindi nzego z'igihugu maze abo bakozi
babona kuronka akazi kabo birenga bararenga 31. Hariho dosiye y'abanyeshuri amajana 35 bo muri kaminuza y'ivyizigiro ya Afrika biyandikije muri kaminuza mu 2011 2012 bazi ko bazoronka diplome ya licence. Mu nyuma iyo kaminuza ishaka kubabwira yuko bataronka diplome ya licence ahubwo baronka diplome ya baccalaureat kubera mubizi havuye haba ibihinduka systeme LMD ihinduka systeme BMD kandi abo nabo bari biyandikishije iyo systeme itarahinduka. Bamaze gutwitura ni dosiye yamaze umwanya utari muto kuva mu 2018 niho batwitura tuza turegera abajejwe indero turafasha kugira ngo tubereke yuko abo banyeshuri bariko bararengana twadushimana yuko iyo dosiye nayone yatoye inyishu abo banyeshuri bakemererwa kuronswa impamyabushobozi bari bateza kuronka bakiyandikisha muri iyo kaminuza. Hariho dosiye y'abene igihugu barenga 1000 bo muri Kizina nimba nibuka neza bari muri dosiye y'ubutungane 14-15 bashaka kwirukanwa mu matongo yabo. Ico gihe rero urwego rw'umuhuza rwahavuye rubafasha turanashika ndetse kuri ayo matongo turabona yuko abanyagihugu batari yabusema maze tumaze kubumvikanisha dufatanye n'umushikiranganje ubutungane w'ico gihe iyo dosiye irashobora gutora inyishu abo bene igihugu barashobora kuma amatongo yabo maze babandanya babana neza n'abandi. Hariho dosiye y'abene igihugu bo muri Mabayi bitwarira societe y'imbi nzahabu biciye mu bushikiranganje ubijejwe nabo bari bankiwe kuronswa umuzibukiro wabo nabone twarabafashije umuzibukiro wabo uraboneka kandi nabo bareza barakenguruka. Nani madosiye rero menshi ntorinda kudondagura ngaha aho ari muri kino gitabo mubona cy'impapuro zirenga 150 abazoshaka bashobora kuraba kuko kera muri biblioteke zacu. Kubijanye no gukinga amatati gutora inyishu yayo n'agati y'akazina muntu murabizi yuko umuhuza w'abarundi yatowe mu nyuma y'ibibazo byaturutse ku migumuko y'ibihumbi 2015. Ico gihe rero umuhuza w'abarundi cyo yakoze yaciye agerageza guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo abarundi babandanye babanye mu mahoro. Arico gituma twatunganije ibikorwa bitari bike dutunganya n'abanyepolitiki muravyibuka amakafe politiki yabereye mu Kayanza, amanama twakoranye n'abajejwe intwaro, amanama twakoranye n'abajejwe madini n'amashengero, amanama twakoranye n'abene abamenyesha makuru mu ntumbero yo kubibutsa uruhara rwanyu mu gutsimbataza amahoro n'umutekano n'abandi. Mu bijanye no muri kano karere mwagiye muyikurikirana urwego mpuzabone rwagiye rutunganya amanama ahambaye ajanye no kurabira hamwe uruhara rwacu mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'intwari ibereye ndetse no gukinga amatati. Mu ntumbero yo gushigikira igikorwa ca leta mu bijanye no gukomeza umubano mwiza, kubungabunga amahoro no gutsimbataza intwaro ishingiye ku mategeko, urwego rw'umuhuza rwaragize umugambi uhambaye ujanye no gukomeza ibiganiro mu gihugu, kumvikanisha no gutsimbataza amahoro. Muri uwo mugambi rero harakozwe amanama menshi cyane, twarahimirije abanyepolitike, turahimiriza abajejwe amadini n'amashengero, turegera ya police de proximité, turakora ibindi bikorwa byinshi mwagiye mukurikirana n'abajejwe ubutungane, abacamanza bwa tubereke uruhara rwabo mu bijanye no gutsimbataza intwari ibereye. Marayibonye hafi mu gihugu cyose aho twagira ngo tumwe twibutsa abarundi yuko amahoro n'umutekano ari karahara mu Uganda ntibacure. Mu nyuma rero havuye hatorwa ndetse n'abene gihugu 5 makomine 98 agize igihugu cy'u Burundi bafasha urwego rw'umuhuza kuza baramama, kuza barakinga amatati, kuza bararabira cyane cyane umwene gihugu yuko ivyo yemerewe n'intwaro biriko birarangurwa. Abo rero batowe kubera ubukerebutsi bwabo n'ukungene bigaragara mu kibano yuko bakunda bene igihugu kandi bakunda n'igihugu. Abo rero bameze nk'abaza baratabariza abene gihugu, bageza bakaba nk'ikiraro hagati y'umuhuza n'abene gihugu. Ndetse muri kino gihe nkuko mwabibonye twagejeje kubashikiriza ibikoresho kugira ngo bashobore kurangura ibikorwa byabo neza.
dutewe intege na nyine icubahiro umukuru w'igihugu urwego rw'umuhuza rwarakoze rwararongoye intumwa zidasanzwe ahatari hake tugiye kuraba abanyepolitike bamwe bamwe bahunze igihugu ariko badakurikiranwa n'ubutungane mu ntumbero yo kubahimiriza kugira ngo bagaruke mu gihugu kandi bamwe bamwe mwarabonye yuko bagarutse bari ngaha twaba tubikenguruka. Ayo manama rero twarayakoze turi kumwe n'abakozi umwe w'umuhuza rimwe na rimwe, hari turi kumwe n'abandi bakora mu nzego zitandukanye. Twarakoze amanama Nairobi, twarakoze amanama Helsinki muri Finland, twarakoze amanama muri Brussels n'ahandi. Ku bijanye n'agateka kazina muntu twaragenzuye amaprizo n'ubusho butandukanye kugira ngo turabe yuko atabantu bafunzwe barengana, hanyuma turagira ivyegeranyo twagiye turamukira ubushobozi bw'ubutungane kandi tubashimira yuko ibitari bike bagiye babikorera ko maze hagaba ikosoho. Umuhuza w'abarundi kandi yarafashije abenegihugu n'intwaro mu bikorwa biterambere bitandukanye. Twarafashije amashure mu kuyaronsa ibikoresho bitandukanye, twarafashije ibitaro n'amasantre de santé mu kubaha ibikoresho, twarafashije urwaruka mu gushyigikira inkino hafi mu gihugu cyose aho twabagiye tubaronsa imipira, amagodiyo, ibirato n'ibindi. Ukaba duherutse gufasha rero bamwe twababwira dore ko gushiraho kugira ngo bazarabera igisho urwego rw'umuhuza mu makomine atandukanye. Duherutse kubafashisha amakinga 190, amatelefone 190 agezweho, imitaka 190, amasakoshi hamwe n'amaregistre yo kwandikamwo ibikorwa ariko bararangura. Ku bijanye no gukaririza ubwenge abakozi n'ibindi bikorwa byo guteza imbere urwego rw'umuhuza, twaragerageje kurondera abashigikira ibikorwa by'urwego rw'umuhuza, cyane cyane murabizi uwa mbere ashigikira no rwego ni leta y'u Burundi kuko niyo itanga uburyo bwinshi bwo gukora ibikorwa, ariko kandi twarikoze no ku bandi ishyirahamwe PNUD, UNIFAM, ambasade y'Abashinwa n'abandi batandukanye bagiye bafasha kugira ngo urwego rw'umuhuza rushobore gukora ibikorwa byabo neza. Aho twadushima ko muri uko gufashanya twashoboye kubaka ibiro by'umuhuza mu karere k'ubumanuko siege y'Imakamba, hamwe no kuronswa imodokari ndetse n'ibikoresho by'ubuhinga bwa none. Nkababwira yuko muri kino gihe abakozi nka bose cyane cyane abakadiri bakuru bo rwego rw'umuhuza w'abarundi batamwe badafise ordinateur portable. Twarongetse kandi gukarisha ubwenge abakozi mu Bushinwa, muri Maroc, muri Gabon, hanyuma ndetse no ngaha mu gihugu twarabakarije ubwenge baravyibuka n'ingozi hamwe no ngahe Bujumbura ku bijanye no gukoresha logiciel ya comptabilité. Umuhuza w'abarundi kandi mu bikorwa vyiwe vya misi yose ameze nk'umuhanuzi w'abenegihugu n'izindi nzego z'igihugu. N'umuhanuzi kubera iki? N'umuhanuzi kubera iyo abenegihugu batwituye tugasanga ntibateza kwitura urwego rw'umuhuza, ico dukora ntumusubize inyuma gusa, umusubize inyuma banje kumusigurira ingene biteza kugenda. Kuvuga rero yuko na dossier yo itakiriwe ngaha ubanza kumusigurira ati byari kugenda uku, biza wo kwitura ngaha uwo bigenza uko. Aho rero murumva yuko umuhuza heza gacika nk'umuhanuzi w'umwene gihugu mu bijanye n'amategeko n'ukungene umwene gihugu yo kwifata. Aha rero nkuko nabibabwiye amadosiyo twasubije inyuma twagiye tubabanza kubasigurira igituma tutazakiriye, tunabereka aho bazakitura. Nkuko ibwirizwa rero bivuga bigenga urwego rw'umuhuza, biravuga yuko umuhuza w'abarundi mu bikorwa bye bya minsi yose mu gihe abonye yuko hari amategeko akwiye guhinduka arashobora kubisaba umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka yuko ayo mategeko yohinduka. Ni muri iyo ntumbero rero twagiye dufasha leta kwerekana ibikorwa bimwe bimwe amateka amwe yohinduka, rimwe na rimwe tubicishije mu nzandiko, ikindi gihe naho tubicishije ku kuyaga no kuja inama n'ingingo by'amabiranga inzego z'igihugu bitarinze guca mu nyandiko. Araho novuga nka bimwe n'ivyo twaterereyemo mu 2019 turiko turashikiriza icegeranyo mu nama nshingamateka. Abashingamateka bari badusavye yuko twofasha kugira ngo iteko nshikiranganje rishyiraho umuzibukiro ku benegihugu bakuye mu matongo yabo kugira ngo hakoregwe ibikorwa by'iterambere rusangi yuko ryosubirwamo.
aha rero urwego umuhuza rwaratereye agacumu kumwe kugira ngo iri tegeko nshikiranganji risubirwemo kandi umenga ryoba ryarasubiwemo. Urwego umuhuza kandi rwaraterereye leta ubujye no kwisaba yuko yoshiraho amategeko yotuma hagabanuka kwitwaza igikenye no kurenganya abakozi ku kazi, icyo twita les violences et abus d'autorité en milieu de travail. Twabarungikiye projet muri leta kandi barayikengurutse kuko twaronse inyishu yuko bayakiriye kandi bagiye kuyikorera ko, tukaba dushima yuko iryo tegeko ryabuzoheza rikaja mu ngiro igaheza bikanatuma ndetse na bimwe bijanye no kuzaharakurikirana abakozi bamwe bamwe bakoresheje igitugu mu kazi bigabanuka. Urwego umuhuza kandi rwatera agacumu k'ubumwe ku bijanye n'ingene hoba kuboneka neza kubijanye n'ibikorwa by'abagwizatunga climat des affaires, kugira ngo hajeho commission ijejwe kuraba ibijanye na concurrence na limitation y'ibintu bimwe bigaragara yuko usanga inzego za leta zimwe ziriko zirashaka kuja mu bijanye n'amakomande public. Ibiro twabigize kubera hasanzwe hariho ibwirizwa ribijejwe, ariko iyo commission nationale sur la concurrence kabitarajaho, twifuza rero yuko yezikajeho kugira ngo umurundi wese yifuza kuja mu sacu c'ubudandaji ajeho agororokewe, na cyane cyane twisunge amategeko yo muri kano karere ka East African Community ku mu bindi bihugu. Iyo commission nationale irahari. Ku bijanye no kumenyekanisha ibikorwa by'urwego hamwe n'imigenderanire n'izindi nzego, twavuga yuko icyo kuba cyakozwe kuko twaragerageje kuja mu gihugu nka cose duraha ijambo abene gihugu, tubashimira cyane n'icyo mukuru w'igihugu ko muri kino gihe ruteye intege, kandi dusaba yuko tushikira bene gihugu tukumviriza ibibazo byabo bafise maze tukamushikiriza icegeranyo. Aha rero urwego umuhuza rwarakoze iki gikorwa, rwongera ruza rubashikiriza ibyo ruriko rurarangura biciye mu maraporo twagiye turatanga mu nama nshingamateka n'ahemuzamateka, biciye kandi no muri mwene izi conference de presse. Twarashyizeho kandi n'ikinyamakuru gisohoka rimwe mu mezi 3 kiza kiramenyekanisha ibikorwa biriko birakorwa, hamwe n'udutabo twakwiragijwe mu gihugu cose kugira ngo twerekane ibyo turiko turarangura. Twarashoboye kandi gushikiriza abakozi bose, abakadre bakuru ibikoresho bijanye n'ubihe bya none, ama-ordinateur portable n'izindi. Imigenderanire ni myiza hagati y'urwego umuhuza n'izindi nzego z'igihugu. Novuga yuko uno munsi atagatosi na kamwe kahari, kuko urwego umuhuza rukorana neza n'izindi nzego z'igihugu. Ku bijanye n'imigenderanire rufitanye n'izindi nzego mpuzamakungu, novuga yuko nahone ari imigenderanire ifashe neza cyane, kuko urwego umuhuza w'abarundi rusanzwe ruri mu kigo mpuzamakungu c'abahuza, Institution Internationale des Ombudsman, rurimo kandi mwishirahamwe ry'abahuza bo muri Afrika, rurimo kandi mwishirahamwe ry'abahuza bavuga ururimi rw'igifaransa, rukaba ndetse ruri no mu nama nyobozi y'ikigo kijejwe ubushakashatsi c'abahuza kiri muri Afrika y'Epfo. Nobabwira yuko muri myaka 6 umuhuza w'abarundi yaronse n'akaryo ko kuyobora irishirahamwe ry'abahuza bo muri Afrika. Muri kino gihe naho akaba yashije mu mabanga yo kuba umunyabigega mukuru wa runo rwego.